bakava amahanga batarashika aha mu Burundi basogokuru batunganye igihugu n'ubwenge bwabone manwa n'amacakubiri yarahari ndetse nta n'ibimoko bakubitwa baranwa bakajya baryama mu mutekano ntangere imirimo yabo bayikora atazana amagiza n'amasoro. Ico gihe c'abanyamahanga Barundi n'amahoro twari dufise abana b'u Burundi basinzikara kubera gufungura nabi ariko aba bazungu yarizana amagiza n'amataza n'amasoro. Twagwa n'abakoroni basokuruza bacu badukoreye ibikomeye ubu twicaye mu mahoro ubu twicaye mu iterambere. Reka mbanze namika imidari y'imyaka ingabo z'abakurambere zagwaniye igihugu n'imbibe zaco. Ntivyari vyoshe na gatoya inkoyo y'umukoroni n'imyambi y'abarundi vyari bihanganye. Abarundi bahagarara amagabo n'umutima ukomeye ukunda igihugu bati igihugu cacu ciza c'Uburundi nimukurako n'akamanyu habanamba. Ivyatevye buriya nibutera ku mpeshi wagasura ati nabonye aho mwagejeje. Afatana mu nda n'abarundi b'umutima baduza ibendera ry'igihugu rihungabana mu makungu. Zana amagiza n'amasoro yabahagaze mu gihugu cacu c'Uburundi. Bamemuke ndamuke nabo bati birarangiye natwe abiki gihe turyamiye amajanja ntituzigira twihanganira uwo wese azogerageza kudusubiza mu buja twasezereye. Imana yo mwijuru niyo cabona ciye ku mayanga cari kineza kibogaboga mu mutima wanje kuko igihugu canje ciza c'Uburundi co buraho n'uburamuko bw'abarundi bose. Ibendera ry'Uburundi nirihungabane mu makungu kamba mutarike barundi kazi mwese yari amazina y'umukunzi umvesha.